guteza imbere umuziki wacu, guteza imbere umuziki ndundi, gushikana umuziki wacu kurundi ntambwe, gushikana umuziki wacu mu makungu, niyo civugo cyadufise muri Bujumbura TV. Tubaramutse tubifuza ikaze kiganiro canyu arico gwanyu. Ni JB kuri micro kumwe na Scott kuri kamera. Uyu munsi tubavugana vyinshi vyekeye indirimbo shasha Inyuma na Stein. Ni indirimbo ya Big Fizzo mugani Desire. Tumfise ngaha ari muri Bujumbura TV mumenya vyinshi vyekeye indirimbo. Biyo ndirimbo yirimbiye nde kuko ari ivyo ndirimbo inyuma yo ndirimbo havuze amajambo menshi. Reka ndabaye ikaze nonge ndamwikaze Big Fizzo ndakuramukije. Nani ndabaramukije. Murakomeye. Na Big Fizzo ni indirimbo bwa mbere bwo ndaguhe pongezi sana. Asante nashukuru ndashima. Ni indirimbo ikoze neza kubinga bwiza. Mfise ikibazo kuko yasohoye video lyrics utakoze video original. Kuko niko vyari biteguye. Video lyrics konye. Yego. Big Fizzo tuzana tuzi ko afise indirimbo nyinshi muri Bantu Boy yasohoye kuko yashimye gusohora Inyuma na Stein. Nkuko nabivuze ku yandi radio ikitusani afite yari ni nka gift ya donc cadeau y'umutambukanyo wanje, niyo mpamvu nashimye mu kuyisohora. Donc naravye no muhiki cyo ushaka kugurira umuntu imodoka ukagucanga ukamugurira ishenete canke ntumbaze impuzu canke ubwo byo nashatse ndamuha gift zo kwama yego. Amaze kumva iyo gift yavyakiriye gute? We bagwaye gift uvyakira gute cyuryoherwa nyene. None hariho projet yo gukora video y'indirimbo. Oya nkuko nabivuze nijya video lyrics gusa sinzokora video nijya video lyrics. Yego. Video lyrics ni gutokora. Ikibazo dufise ni kimwe. Eske Fizzo arafise umugambi gusohora indirimbo shasha canke acarindiriye kwanza ijyanye ko ari gift izo wanze igire poa. Nijya ni shasha. Umugambi wo gusohora indirimbo shasha gusa ndafise umugambi wo kurangiza album yanje shasha izo kwita Desideratus. Yego. Ni album izofise indirimbo zinga? Ashaka kuba izofise nka indirimbo 16 canke munsi izo mugabo kintu kimwe abantu bamenya indirimbo zirahari muri Bantu Boys wanje kandi shasha. Yego. Check ya makorabo mizo ndirimbo azoye mu ndimbo zo wagize makorabo canke ni Fizzo wenye? Hariyo makorabo, hariyo collabo nakoranye nanuze na Lady JD. Hariyo collabo tuzokorana nanuze na Nayo Mitego. Yego. Nayo Mitego yaraheze canke muzoyikora? Kirakogwa. Amakorabo y'abantu muri Bantu Boy nayo. Ntiharagera. Ari korabo twabonye hagati ya Kiriko na Double J ku marezo social amakava muga ntirasohoka vyo bimeze gute? Kuko nubwo atariho bari tubibaza CEO wa Bantu Boy. Korabo gazirahari mugabo ngo umwanya wo kuzisohora umwanya wo gusohora nizirashika. Yego. Nyine hari ikibazo cy'amakivugwa abantu besha avuga ati Kiriko amazungu muri Bantu Boy muga nta kishaciye two turabona. Nivyo tumva ko afise indirimbo ariko arakora video yayo muga ntitubibona ibikorwa vyiwe bimeze gute vya Kiriko. Ni ikintu cyose na program sugufasha gusohora kuko twari twapanze antuka na JS nari gutangura avant yaba Kiriko na ba Double J. Hari gutangura Double J hama Kiriko hama J. Ngo gusa nuko juste hari ibintu byinshi byavugiwe bavuze iki tusa shepa Bantu Boy ntikirakora iki cyamfata decision yo gusohora ijya ndirimbo yanje ni wewe ndabereka yuko tuko turakora kandi dukora n'amaudio na video. Heureusement ubu ibintu byose bigenda neza donc nibitege rero video ya Kiriko. Nego. Hari abantu benshi bimva muri Bantu Boy yuko hagoye kwinjira n'amayo hazimvye ari studio muri rimvye bigoye go babwira gute abantu bashaka kuja kubera abantu benshi bavuga ati muri Bantu Boy nitwashaka kushikayo kwa aho hazimvye cyameze gute? Abo bavuga ko hazimvye baraje barabaza bababwira ko hazimvye. Ego ushaka ibintu vyiza ifo atagasohoka ntakinjira ifo gusohora ibintu vyiza, niyo mpamvu nimba hazimvye kubera ari ibintu vyiza. Ego. Tugarutse ku ndirimbo bashasha niyo twavuga ko no munsi Inyuma na Stein, right? Ni indirimbo novuga ati amajambo menshi ariko kuri kano kanya Big Fizzo indirimbo bona ko izomuzanira iki mu mugawi wiwe karakora? Izonzanira iki? Izo zanira ivyo n'izindi zankore n'izindi maze ngo zinzanira kugeza no. Yego. Big Fizzo Inyuma ya Stein nta ndirimbo afisa azorimbira umufasha wiwe.
iyo bizovana mwavyumvise bizovana Big Fizzo turi kumwe twavugana nindi beshasha so ku munsi wa gatandatu gesara 6 ni Kimana Stein hagiye cisa 6 ku munsi wa gatandatu reka twa tuvugana Big Fizzo ni vyinshi twabizi afise vyinshi ababwira afise vyinshi abayagira ni Bujumbura TV guys, don't forget to subscribe, to like na comment uzokoma wibere wa mbere ko nka vyinshi vye muri Bujumbura TV ni big kuri miko abandi kumwe na Scott kuri kamera tuje kumwe na Big Fizzo twavuga byinshi vyeke indirimbo yawe ariko hari ikibazo kihari ashaka tuvugane ubuza busanzwe ikibazo cha Lolilo na wewe eske hari mugambe ko hari indirimbo urashaka kumbaza ikindi kibazo panic birashoboka mugabo ni kibazo ashaka kubaza abantu beshi bifuza kumenya zakucishura ico kibazo hama turetse basujya undi muri ivyo mu Burundi ubona ushaka kugirana ubona wofasha nk'abandi wafashije abari karakora ni nk'abandi nk'abandi nyine abandi cyo korakora ubona ati novuga ko nafashije Double J nkafasha Kiriku nkafasha n'aba producteurs sanzwe batandukanye n'aba DJ bakaza muri Bantu Boy nk'ubundi muri babiri kwanza abandi tuzora programme après yego ni Big Fizzo afise programme fasha abandi baririmbye ariko avuga ati reka tubanze tunide dufashe abo tusane dufise ni Double J ni Kiriku so muri Bantu Boy guys muravyumva Murako bavyumvira ni Big Fizzo ni Kimana Stein indirimbo igeze ku ma views Stein niko bagipronounce Stein kigasigura iki ni izina ko nyene canke isigura Pierre nuri mu Rwanda mu rurimi rw'Igerman ngabandika STAIN voilà ariko ukaca upronounce Stein ni izina rya y'umutambukanyo wanje Liza y'umutambukanyo Big Fizzo yasore indirimbo akamuririmbira nibaze ko yagewe cyane Big Fizzo reka tugushimire cyane nende ndabashimiye cyane kubona mwampaye akakanya yego ijambo no ku fans aba fans ndabakunda cyane gose hama keep like keep support Burundian music yego cyane kuko byose tubikeza aba fans etu kuko nimbo badutera intege kajama kari kuri Bujumbura TV na kwa turaba bose Bujumbura TV what's up it's your boy Fizzo baby aka the Banshee boy Ndugwe Desideratus ebana sikosi kuangalia Bujumbura TV na kusubscribe pia na kulike na kushare sometimes my emission sio alafu na mimi pia msisahau kusubscribe kwenye nani yangu kwenye YouTube channel yangu au sio unatafuta nini unatafuta tu pale Fizzo Big Fizzo Vevo sio vitu ya kawaida mwanangu twari kumwe na Big Fizzo mugani desire gikundiro Farias nta nuyundi amazina we yubakiye ntundi yamwubakiye nawe bakagwawe bagenzi ndabigutuye na ni Bujumbura TV Big kuri micro Scott kuri kamera keep subscribing like and comment guys so kwa wibere wa mbere ko nka vyinshi kuri Bujumbura TV turakunda cyane ciao guys we love you so much.